Thank you very much, dramas. General Sir CDF and guest of honor. The training that you underwent requires hard working, teamwork, and close cooperation with the instructors for you to come up with the tangible results as you have witnessed. You have made a step forward of military career, and this is going to put you in another phase of responsibility as officers, where the spirit of teamwork and cooperation will remain with the great importance in every department where you may be deployed. Uyu ni Generale Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare cy'u Burundi. Aha hari mu gihe intwazangabo 32 zari zihejeje ivyigwa byo kugira ngo zije ku rugero rw'izindi ntwazangabo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mu nyuma y'amezi 4 bari bamaze bariko bariga ivyo vyigwa, bavuye rero babaha impapuro zerekana yuko banonosoye ivyo vyigwa, certificat mu rurimi rw'igifaransa. Lieutenant Colonel Stanley Nahimana was born in 1974 in Bujumbura province. He is married. Thank you, sir. Lieutenant Colonel Marius Ndaishimiye, SS0750 service number. He was the intelligence officer in the Armored Brigade. Thank you, sir. Lieutenant Colonel Sylvester Ndikuman, SS0791 service number. Thank you, sir. Lieutenant Colonel Moise Kabiriki, SS. Lieutenant Colonel Wakosi Thierry akaba ari nawe yatanze ibi vyigwa, yavuye ashikiriza ihangiro ryo gutanga ibi vyigwa n'akamaro kavyo. Nitwa Lieutenant Colonel Wakosi Thierry, abanjejwe gutunganya no gukwikirana ivyigwa kuri iri shure riheje gusohora izi ntwazangabo mubonye ngaha zije kuronka amapeti ama certificate. Muje gutanga inyigisho, mwatanga inyigisho, begize inyigisho zari kuki kwari kubazitunganije. Icyambere coco inyigisho mu gisirikare ni igikorwa ca misi yose. Kuko umusirikare no kwama ariko arategurwa guhangana n'ibibazo by'umutekano, gutunganya ibikorwa vya misi yose. Rero uyu mugwi duhejeje gusohora ugira 4 n'umugwi ugizwe n'intwazangabo zari zifise bamwe amapeti ya majoro, abandi abariyete na colonel, baje ngaha kunonosora ivyigwa bijanye no kurongora bimwe twita amabatayo n'ibindi bikorwa biri ku rwego rwo hejuru y'amabatayo, icyo twita amabrigade, ko naho nyene intwazangabo bene izi nizo zikora, nizo zitunganya ibikorwa. Iri shure riri ngaha ryashizweho kugira ngo intwazangabo zibe professionalize. Ni shure rifitanye isano n'ayandi mashure yo mu karere ko muri East African Community. Ama programme asa n'ayasa ku
kuko twese duhurukiye mu karere kamwe kandi hari amaprotokole abivuga yuko ibijanye no gutunganya ivyigwa vya gisirikare byo kugwa ku rugero rumwe ibindi bihugu turi kumwe Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda n'ibindi biri muri East African Community. Rero aba basohotse binjiye mu kwezi kw'icumi bari bamaze amezi 4 bari ngaha turiko turaba kugura ivyigwa babikurikirana mu Congereza nkuko nababwiye ni ivyigwa bitunganijwe ku buryo bumwe mu karere ka East African Community nako murazi yuko gakoresha hanini ururimi rw'icongereza. Aba rero basohotse barakurikiranye ibitari bike haba ibijanye no gutunganya intambara icyo bita la planification n'ingene intambara zirongorwa la conduite des opérations. Aba bavuye ngaha nkuko nari nabivuze mu bisanzwe bategerezwa kuzovamwo abatwara amabatayo abandi bakaja ku rwego rwa brigade. Izo nyigisho zaraba bose canke abo zazigerewe cyane. Urwego rwa gisirikare rurafise uko rutunganya ico no kwita son personnel. Hariho service bijejwe kuraba iti ubu ku cigwa runaka hoba hashikiriwe bande. Izo service rero nizo zidutorera abantu zituzanira ariko n'abantu bari mu myaka kumbure y'akazi ijanye n'ivyigwa bagiye kwiga guko ni vyigwa biri ku rugero uru akaba ariho nibindi bizoza inyuma yibi. No kuvuga rero service zo muri Etat Major zijejwe gutunganya uko abasirikare biga nizo ziduha abantu nizo ziduha abo twigisha zifitiye akamaro no seulement igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare si gihugu kimwe gusa, igisirikare ni mpuzamakungu. Mu kuvuga yuko ubu bavuye ngaha aho bazoba bagiye gukorera bazotunganya ibikorwa neza gusumba uko babikora bataraza gukurikirana izi nyigisho. Ico ni cambere. Hanyuma ica kabiri bazotunganya nabo bazoba basanze aho bakorera nabo nyene babaha ubumenyi bazoba bakuye ngaha. No kuvuga yuko iruhande y'ivyo ngaha vy'igisirikare cyo ngaha mu Burundi nibi bisirikare dusanzwe duhurira mu butumwa bwo kugarukana amahoro baramutse bagiyeyo ntibazokeza ngo bibure bazosanga akanovera k'ivyigwa bakuye ngaha ariko kabafasha ku mirimo ya misi yose iyo bazoba bagiye gukorera nko mu bihugu vya Somalia, Centrafrica n'ahandi kuko haba hari ibihugu vyinshi kandi ibi vyigwa bakuye ngaha nivyo naba bariyo babarize. Mu kuvuga rero ntaco bazoba bisangije bazoba bose basangiye ubumenyi buzoba buri ku rugero rumwe hanyuma n'ibikorwa bazoba bariko bararangura bitera imbere. Abadohejeye gusohora bari bagize promotion ya 4 hariho promotion 3 zimaze gusohoka. Iyi rero yarigizwe n'abasirikare n'abaofisiye 32 twabatanguranye ari 32 kandi tubaramuye ari 32 mu kuvuga yuko barakoze ibintu bishimishije. La discipline nkuko nabivuze canke abandi yabaranze ni discipline yo ku rugero twifuza iruhande y'ivyigwa. Akamuro notera abonotera kamo nabazobakoresha iyo bagiye gukorera. Nyakubahwa umukuru w'igisirikare cy'u Burundi yabivuze ati ndateye akamo abazoba bariko barabakoresha iyo tuzobarungika bazobakoreshe ntibazohave bashikayo ngo bahave bibagira ivyo bakuye ngaha kubera batariko barabishira mu ngiro. Ni nayo recommandation twabahaye igihe twafunga ivyigwa vy'igice ca kabiri ejo tubasaba yuko iyo bagiye bo shira mu ngiro ubumenyi bakuye ngaha ntibagende kububika mu kabati babandanye ahubwo berekana ubudasa ico basumbije abo basanze ku mirimo batarigera baza ngaha. Ego hanyuma
ico ni icifuzo nuko abajejwe kubaha akazi boraba bakabaha bisunze kumbure umwe wese uko tuzoba twamutunganirije raporo ivyigwa yakoreye ngaha kuko raporo yoyo y'umwe tuteza kuyirungika kuba dukurira nkifuza yuko kumbura ariyo bo kwisunga mu kubaha ubuzi butandukanye.